Church Ministries. Proclaim, portray, and point. Savior, I come, quiet my soul. Lead me to the cross. ndabaramukije mwese ndasubiye kandi gutega iteka ryo kubarongora muri rwa rukurikirane rw'amazaburi yacu. Urugendo tumaze amezi atari make twaratanguye kandi tugiye gusoza kuko tugeze mu gice ca nyuma c'amazaburi citwa igitabo ca gatanu c'amazaburi gera kuri zaburi 107 gushika kuri zaburi ya nyuma ya 150. Tugiye rero gutora amazaburi atandukanye agize ico gitabo ca gatanu c'amazaburi, naco tuzorangiriza ko urubyere rwose cyane yuko amazaburi yabafashije kandi mubandanya muyarimbura ko no musi tukora kuri zaburi 109 mwofata akanya ko kuyisoma twumviriza kano karimbo mu mwanya turahava tuza tumere nk'abayica ko gatonya. Ndizera cyane ko Imana iza kutuganiriza biciye muri yo kazi. Zaburi nkuko twafashe umwanya wo kuyisoma umwe wese giti ciwe igaragara nk'amajambo akomeye aho Dawidi ariko arasaba ibyago byinshi abansi biwe. Iyi zaburi yarakoreshejwe kenshi mu buryo atari bwiza, aho umuntu yumva yo kwitiza amajambo ari muri zaburi kugira ngo ashobore guserura ishavu n'umurazi afitiye abamuhama, abatamukunda, abatamurabagiza. Ariko kuri zaburi ico kimwe na zaburi zakurikira 110 n'amazaburi azwi nk'amazaburi messianique, tuzofata umwanya wo kwitegereza ingene ino zaburi ivuga kuri Mesiya n'ingene twebwe mu isezerano rishasha dukwiye kwitahura. Tubandanye twumviza kano karirimbo tuhave tugaruka tubandanye. Lead me to your heart. Naho zaburi ishobora gutahurwa ko yakomotse mu bihe bidasanzwe vyihamwa Dawidi yariko aracamwo mu gihe ciwe, ahamwa na Sawuli kandi yankwa n'Abisirayeli bamwe muri rusange, dushobora kubona yuko iyi zaburi idutumbereza kure gose cane ibirenze ibyo Dawidi yariko aracamwo. Bumwe mu buryo budasanzwe gusobanukirwa ivyanditswe ni gukoresha ico twita l'analogie de la foi. Ni kuraba ingene Bibiliya isigura Bibiliya, ni kuraba ingene igice cyo turasoma gikoreshwa n'abandi banditsi bo muri Bibiliya mu kindi gitabo kirenze ico cyo turasoma. Igice c'9 rero dusanga hari imirongo ikugwa hari muri Zaburi 109 ikaza gukoreshwa mu isezerano rishasha mu byakozwe n'umwe igice ca mbere ku murongo wa 70, aho dusanga isezerano rishasha rizana izaburi 109 ikayitumbereza kuri Yesu Kristo hamwe no kubasibiwe mu buryo bw'umwihariko Yuda. Dusanga rero iyi zaburi umurongo w'8 uza ugahava ugakoreshwa mu vyakozwe n'intumwa igihe bariko barasubiriza Yuda. Petero abona ko iyi zaburi 109 mu buryo bw'umwihariko yariko aravuga ku basi b'umwami Yesu Kristo na cane Yuda. Ariko nkuko Martin Luther yandongozi ya reforme y'impinduka ya Protestante mu kinjana 16 nawe nyene hava bitubwira avuga ati muri iyi zaburi ni Yesu Kristo aba ariko aravuga kuri Yuda hamwe no ku Bayahudi bamuhemukiye. Umwanya turahava tubandanye. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to the cross.
urukurikirane rw'imivumo hamwe n'amajambo y'urubanza bitumberezwa ku basi ba Kristo no ku bamuteye umugongo bitwibutsa ko hari akaga kadasanzwe gafatanye no gukengera Yesu Kristo, gukengera gufata ibisanzwe waciwe, kutumviriza ijwi ryiwe. Zaburi ya 2 iba yaduteguye yuko hari akaga kadasanzwe ku muntu wese atagumbiriye Kristo, atakiriye Kristo, atunamiye Kristo. Murongo wa 11 gushika ku 12 Zaburi ya 2 ivuga ngo musabe uhoraho mwubashe, munezeranwe guhinda gashitsi, mugumbire urya mwana kugira ngo ntashavure, namwe mugahonera mu nzira, kuko ishavugiwe ryoca riziriringa. Harahiriwe abamuhungira ko bose, harahiriwe abamuhungira ko bose, ariko kandi haragowe rwose abamutera umugongo, haragowe abatamucira bugufi, haragowe abatamwizigira, haragowe abatamuhungira, abatamugumbira, abatamushira ku ivyizigiro byabo byose. Abayahudi rero muri rusange barateye umugongo Kristo. Turabona yuko bimwe mu byo uyu mwanditsi Dawidi avuga mu Zaburi 9 ni nka version yagutse y'amajambo Yesu avuga igihe ari kwaririra Yerusalemu hariya mu gitabo ca Luka 19 ku murongo wa 41 gushika kuri 44. Ashitse hafi abona igisagara kira ati uwo munsi iyo umenya ivy'amahoro, ariko ubu bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuza ko aho abansi bawe bazokurundira ikirundo civu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bakugariza impande zose, bakagutikizanya n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendewemo. Yesu yaje avuga ubutumwa bw'amahoro, shalom shalom, ari ijambo ry'igiheburayo ryagutse rivuga yuko Yesu yaraje kugenderera ubwoko bwiwe kugira ngo abazanire shalom. Igihe cyo kugendererwa n'uhoraho ni igihe Yesu yarazanye shalom, yarazanye inagurwa, yazanye ivyizigiro by'inagurwa ry'imitima, inagurwa ry'imishaha, inagurwa ry'imwemu, inagurwa ry'ubwoko, inagurwa ry'imibiri, ivyizigiro byo kuzozuka no kubana n'Imana bidashira mu isi yagizwe nsha. Yesu yaraje gutangaza shalom, yaje vuga ubwami bw'Imana bwaserutse biciye muri no mu cyo gwaciwe. Kutamenya ivyo rero byateze kuzana inkurikizi ku Bayahudi bamwanse bakamutera umugongo. Ariko kandi mu buryo bw'umwihariko hari undi muntu mu bigishwa ba Kristo, mu basangira nawe, yubahutse agarariza Yesu Kristo, aramukengera, aramwanka, mbere aramugurisha. Yuda yaricaye ku meza ya Yesu, ariko uvugisha kuva mu isano rya kera bwari bwaravuze yuko ngo uwo dusangira niwe mbanguriye umugere. Tubona yuko kuva kera Imana idahishwa na kimwe, itanyegezwa na kimwe, ibintu byose vyambaye ubusa imbere yayo, ivyarenganye, ibiriho n'ibizoza. Tubona Yuda ashitsa ubuvugishwa bwari bwaravuzwe kuri we yuko naho azobona umwami Yesu, naho azokumva amajambo yiwe, naho azokwitegereza ubugwaneza bwa Yesu Kristo, urukundo rwiwe, ariko bitazomubuza kubangurira umugere Yesu Kristo. Ivyo navyo rero bifise inkurikizi. Dusanga rero Yuda ataragura n'umwami Yesu, urubanza n'umuvumo n'inkurikizi mbi bizomushikira byarabuwe kuva kera hose, Yuda atarakora ico gikorwa. Zaburi 109 ivuga muri rusanga abo basi ba Yesu Kristo, abo Bayahudi bateye umugongo Yesu Kristo, ariko mu buryo bw'umwihariko Zaburi ikavuga kuri Yuda bwiwe yahemukiye Yesu Kristo kandi yari mu bamwegereye. Mu mwanya turaba ibice nyamukuru bigize Zaburi, duhave tumera nk'abarangiriza mu kwirabisha ko gatonya. Tubandanye tuyisoma yose Zaburi 109. Zaburi yacu 109 ishobora mu bice bitatu. 50 ya mbere ubona ko Dawidi ariko arasohora akababaro gafatiye ku nyifato abagenzi biwe, abakunzi biwe bamwishuye, inyifato mbi, inyifato y'agakengegwe, inyifato
y'urwanko kandi itandukanye n'umutima wa Dawidi n'ingene Dawidi yari ameze. Avuga ati barangwanije atanyanduruko, akavuga ati banyishuye urwanko kandi je mfise urukundo. Mu gatanu banyishuye urwanko je mfise kugira neza. Tubona yuko hano inyifato bano bantu ariko baragira n'ingene Dawidi ameze ari gihushane kidasanzwe. Tubona ko Yesu Kristo niwe mu buryo burenze ubwa Dawidi yaje afise umutima w'ubugwaneza isikamwana, yaje yuzuye urukundo, yaje yuzuye ubuntu n'imbabazi, ariko abantu bamuhekenyera ibisaya. Iyi mirongo rero 5 ya mbere itubwira iyo nyifato itandukanye nuko Kristo ameze, nuko Dawidi ameze. Isi iranka ubutumwa bw'amahoro, iranka igishinga ntahe c'ishengero. Abera barahamwe muri kahise k'ishengero mu gihe bagaragara ko ari basitwaye ba mbere, baciye bugufi, bafise ubugwaneza, bakunda ababanyi babo, ariko bahinduka abansi ba mbere ba leta y'Abaroma, baratotezwa mu buryo budasanzwe. Uko niko naho butangana n'uburyo bwa Yesu Kristo, abera bashobora guserura umutima wa Kristo mw'isi yuzuye ivyaha, ariko isi ikaguma yanka kandi ikaguma ihama ishengero. Ivyo bidutangaza kuko iyi Zaburi iratuburira hakiri kare. Igice ca kabiri c'Izaburi gihera ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 20. Iyi Zaburi uyu mwanditsi itangura kuvuga urubanza ruri kuri abo bantu kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 20. Twamaze kuvuga ibitandukanye, ariko vyose bikoranje muri jambo yuko udashobora gukengera umwami Yesu ngo vyijana, udashobora gufata ibisanzwe Yesu Kristo niko waciwe ngo bibe ibisanzwe. Umurongo wa 21 gushika kuri 31 urangiza Dawidi ariko arasenga, kandi aya masengesho Imana yarayishuye mu kuzura Yesu Kristo mu bapfuye. Tubona amasengesho aserura ingene naho isi izokwanka Yesu Kristo, gushikaho imukrisifya, gushikaho imubamba, Imana izokonoha, izohesha icubahiro umwana, kandi izohora umwana, kandi izoserura ukugororoka k'umwana mu kuzura Yesu Kristo mu bapfuye, mu kumugwanirira, mu guserura igikorwa cayo c'ubushobozi mu kuzura Yesu Kristo mu bapfuye. Tubona rero ko Zaburi ari Zaburi mu isengesho rya Yesu Kristo, kandi ryavuye ryishurwa na Data mu kuzura Yesu Kristo mu bapfuye, gushikaho abasi b'umusaraba bamaramara, gushikaho Satani n'abadayimoni bamaramara, gushikaho n'ababambye Yesu Kristo babura aho bakwirwa kubera Data yishuye ino sengesho ry'umwana. Riva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 31. Nizeye ko Zaburi ibandanye bahezagira kandi ibandanye ibafasha mu kurimbura kubijanye na Kristo n'igikorwa ciwe. Indwi nziza kuri mwese, nimutinye mwawusha ubutumwa kuko so mwijwe muhimbara kubaho bwawe. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to the cross. Lila Flock Church Ministries proclaim, portray, and point.